AKES TV, every story matters. Karibu turabisha makuru yuko mwesha makuru abinkuru turabene duturire ahubwo twubake mwave mubaza ibibazo bimuteranya muwahoza mu boss wiwe kubera ko mana twese tugeze ngaha ngo twubashe mu ex boss wacu AKES Don. Rero turabenza duturira kandi twabe tuzana blood of faith kubera ko tuje kumushikiye twaje kumutega ibitego murakoze. Abashimiye sanzwe hama ikintu nagomba kumubwira akoresha umwanya arabizi twarakoranye byinshi iyo bitandukanye. Ikintu nyamukuru ugiye kumubaza ni iki, nibaza yuko kucerekeye yavuze ngo yasohoye ibiganiro ngo kubera yuko umutwe w'umutari bwabisohora siko byari biri, ahubwo twe twategeza gukoresha izina rye kuko twari dufitaniye nawe yari bwahere binasubiyemo. Nashaka no kumubaza nti byabaye nibaze ko atanze babishizemo kandi tugiye gusubira tuze turakorana nk'ubunye nimba madamu yari barase nkamubwira ati bakoresha umwanya nze agashobora kunyemerera cyane nanjye ari ikindi kintu akeneye kuri jewe akambara ati bana bimeze gutyo urashobora kumpa swat umukozi wawe cyangwa ikindi kintu akamfasha kuko kumva n'umuntu bamwe batamborana nawe. Ikintu nyamukuru nicyo nashaka kumusaba kugira ibyo bintu bigende neza. Koresha umwanya ikibazo yabajije ndibaza ntiyabajije ahubwo yunganiye abandi bagiye baracaga. Ego bon manager wa WAKA TV da Silva ndagushimiye kubona washitse. Rero icyo kintu mbajije utadufite uburenganzira bwo gukoresha izina ryawe uko dushatse kuko amasezerano yari akibiturekurira hego nari ndabitse, ariko none gasha twamaze kuvuga ati reka tubihagarike nyene tubihagarike. Je maze kubona izina ryanje rikoreshejwe kujya narabaye shoke gato ndavuga ati none ibi nivyo bitanguye vraiment. Rero byarambabaje gato, ni nayo mpamvu naciye ngwa mu ikosa, naciye nkora ibijya biganiro kuko nabonye naje bakoresheje izina ryanje mu gihe jewe nicaye ntekereje. Rero nico cyatumye ndabikora. Imigenderanire ku byabaye nta kibazo, nta nzigo, nta gwanko ruzigera rubamwo. WAKA TV, koresha umwanya media, Roy TV, White nimbari izi TV zose nubumwe, nta gwanko dufitaniye nukurondera gusa gafu. Tuzobandanya dushigikirana, dufatana mu mugongo, dufatana mu nda, kandi bizogenda neza cyane. Manager WAKA TV, umva amahoro, ubugenzi twe dufitaniye ni burya nyene. Imigenderanire ya WAKA TV na koresha umwanya media iracari rya nyene kandi izokomera gusumba. Murakoze. Uko biri kose ndiko ndatanga amajambo ariko nanye dusibaza kundi umenyesha makuru. Dusibazo bibiri gusa ngomba kubaza. Ari ikibazo cya mbere kiraba warungitswe na WAKA TV nkuko yavuze yuko azoserukira ibiganiro muri WAKA TV. Turi imbere y'abantu n'amenyesha makuru, turi imbere y'amakamera menshi. Nkuko bivanye na cyo gituma n'uwambere batangiye kubaza mwe umubaza ati waserukiye AKES cyangwa waserukiye ikinyamakuru. Wajya guserukira umuntu ibiba byose uri capable, uzi byo ushaka kandi uri capable yo kubyisha. Rero ngomba kubaza Silva nkuko wavuze yuko uri mu bantu baserukiye ibiganiro muri WAKA TV. Umunsi koresha umwanya arakoze aramagaye abanditse n'amenyesha makuru. Nitwababonye ngaho kugira mwemeze neza na neza yuko kino kintu acemerewe. Niki kintu womenyesha abanditse n'amenyesha makuru kugira batahane inkuru itomoye neza. Cyo ni kibazo cya mbere kiraba kuruhande rwa WAKA TV. Kuba yemerewe guhamagara abanditse n'amenyesha makuru akagira icyo ashikirije. Uraza kumuza ku kibazo cya kabiri, Monsieur koresha umwanya. Watubwiye ko muri contrat yawe hari ibyakubuza kugira icyo ushikirije imbere y'abanditsi n'abamenyesha makuru. Umva tuko utaraheza amafaranga warufise. Uyu mwanya wavuzemo mu mabanga ari muri contrat yawe kandi contrat ntirahera. Mbega ntibaza yuko ushobora kuza izindi ntambamyi inyuma y'ibi bintu. Mbega AKES Don waramuhanuje imbere yo gukora kino kintu. Akoze.
nibaza yuko ikibazo wambajije novuga nti kontra ya mbere ni mu mutima cyambere kontra ya mbere ni mu mutima kubera yuko burya n'umuntu wamufitaniye kontra n'umuntu ugaca uvuga ati kijya cyanditse nyene aba ari cyo nkoresha ndaze yuko usanga umuntu aba ku ruhande rw'umukoresha canke umukozi ariko agwa mu makosa menshi agiye atandukanye nubwo hariho amakosa mwamwaba bikaba ngombwa yuko mbajije ikibazo nteko uracumviriza hariho amakosa amwe ashobora kuba ariko umuntu akavuga ati tolerance kubera yuko twese turabana je nibaza yuko nk'uko yabivuze nti jewe hariho amafaranga makeya natanze kugira nshobore kurekurirwa gukora ndavyibuka neza kuko twari twavuganye abanyamafaranga yose yatanze niba ari gutangira gukora muga urumva yuko n'ivyabe n'iyindi ubuntu bwarasubiye baragiranira ibindi biyago biteteshobora kuba ntari impari kwitiriwe n'ibindi bikorwa ari nayo mpamvu ukoresha umwanya ari ngaha bari karakora Bon, urakoze Landry, urakoze kuri icyo kibazo mbajije, ariko ikintu gusa kimwe no umenye no vuga uko biri kose AKES Don ni umuvyeyi kandi n'umuvyeyi mwiza kandi arazi kurera kandi arazi kugorora. Uko biri kose arishimiye cyane iterambere ryanje, kuko yaba atishimiye iterambere ryanje none umunsi simba nicaye ngaha yarafite byinshi byo kubloka kugira sinicare ngaha. Uko biri kose n'umuvyeyi kandi arakunda ubutera imbere. AKES TV, every story matters.